cyane. Real Madrid yatsinzwe kubera iki ku bwawe? Real Madrid yatsinzwe n'ibintu bibiri. Batsinzwe na Real Betis. Batsinzwe n'ibintu bibiri. Choix za Carlo Ancelotti. Ndetse na Mefon n'ibihe ekipe irimo. Igihe cyose ekipe yose bikomeye iri gutakaza no makinyi bayo ngendegwa ko utegereza kuba gutakaza match. Mugabo uno munsi hariho zimwe muri shwa Carlo Ancelotti ari gufata, hari bimwe mu byo ari kwirengagiza bigatuma atakaza inkino. Ibihe nimba hari shwa iri kumugora ni niveau ya defense. Ikintu ca mbere Ancelotti nagira stabilité muri defense yiwe. Nico kintu no musi kiri kumugora cyane. Shwa yo kudaha umwanya umugabo bita Laura Asensio mu gatanga stabilité mu mare zose kuri no mugwi wa Real Madrid biri kumukora ko cyane. Wari kuvuga match wabonye partnership ya Rudiger na David Alaba muri axe. Sivyo? Wabonye uburyo Tchouaméni yari gukora ari ku nimero 6. Twari tumenyereye uno munsi umugabo bita Carlo Ancelotti nimba atanguje axe ya Rudiger na Asensio. Uno munsi tumaze kubona ko Asensio si nimero 1 muri defense yande ya Real Madrid. Mugabo nimba uraba match za Real Madrid urabona ko uno musore bitwa Asensio Rudiger sinzi nari kura match ari ya harano nanice ndavuga ngo nimba atari inzara yuko afunze Rudiger physiquement ntameze neza cyane gose. Uburyo ari gukina, uburyo wa Rudiger tumenyere duel un contre un pur imbere utapfa kumutangamwo, tukabonye uburyo abasore ba Real Betis cyane nva nk'agasore bitwa Rodriguez, agasore bitwa Kucho, uburyo bari kumutanga imipira ukabona ko bicrea danger, ugasanga birigwana na roturu nziza mugabo bitwa Tchouaméni. Yego sivyo cyo mabonye Ancelotti akuramo David Alaba azana umugabo bitwa Orejani Tchouaméni. Axe defensif ya Real Madrid mino match ya Real Betis bose basohotse bafise ikarta z'umuhondo. Sibyo shwa rero y'umugabo bitwa Ancelotti ziri kumugora muri defense no kudashira stabilité mwino defense y'uno mugabo yino ekipe yiwe. Sibyo iki naco no buryo ari kubura abakinyi. Yego uno munsi bien sûr tumaze kubona importance y'umugabo bitwa Jude Bellingham hagati mu kibuga ndetse na Fede Valverde. Uno munsi kubura Jude akavuka cyongero kabana n'umugabo bitwa Fede Valverde nico no kwita igihombo kuri Carlo Ancelotti. Mugabe ikintu kiri kumwima amanota n'uburyo yakoresha defense yiwe uno munsi. Bimwe mu bintu bitari guhuriza ko nafana ba Real Madrid warashemera ndeke no mu Burundi. Je nkose tapaje nyinshi z'abafana cyangwa se nsoma ivyandikwa ku mbuga ngukanabumenyi n'abafana bande ba Real Madrid bari kureka n'uburyo defense iri gukoreshwa. Kuki adaho umwanya umusore bitwa Laura Asensio amaze kumukonfirma neza ko uwo mwasose ko wose Rudiger aba mwiza nako Asensio aba mwiza ari asosiye kuri Rudiger ukamubona. Asensio aba mwiza ari asosiye kuri Tchouaméni ukamubona. Gutu no munsi wafata umuntu bitwa David Alaba avuye mu mvune. Gute ufata umuntu bitwa David Alaba utaramwizera physiquement 100% ukaza kumutanguza mu kibuga mu gihe Real Sociedad ameze neza imbere ya ekipe ya gatandatu Real Betis bamaze match 4 muri Liga badatsindwa. Banafise Anton ameze neza, banafise Isco uzi ko ashobora kukugora neza nk'umu numero 10. Mesher Zamirero shwa za Carlo Ancelotti ziri kumutsindisha mwizi match zande za Real Betis bivanye nuko akinije abakinyi yari match yarakwiriye gutsindwa. Reka udufashe unatugarukire kuri kino kintu ufatire hamwe izi nkino zigera kuri zitatu: Atletico Madrid, Atletico Bilbao, FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid na Real Betis. Uratubwiye ko Real Madrid yitwaye nabi, utugarukire ku hungene Barcelona icyatumye Barcelona
Barcelona yo yaritwaye neza. Hanyuma natugarukire kuri Atletico Madrid, ntabwo bufise ko iki kibanza Real Madrid iriko ikigaragazamwo intege nke, mu gihe Atletico Madrid nayo igaragara nk'iseriye, mu gihe Barcelona yoyo abantu basanzwe babona yuko isanzwe iri seriye. Barcelona batsinze Sociedad ibitsindo 4 ku busa avec performance ili XXL. Performance ikaze yani, kuko ekipe ya Real Sociedad mu biharuro bakureka ko batigeze batera tire cadre nimwe, turetse na tire cadre ne ekipe itigeze igira iki iterana tire nimwe. Yaba Sociedad match ahezari 0 tire cadre 0 tire no cadre, mu gihe Barcelona bateye amashuti 33 mu izamu rya Sociedad. Mu izamu ryabo nako bateye amashuti 33 hatumbera 10 havamo ibitsindo 4. Ni ekipe bien sûr performance zibi za Sociedad za kone ekipe bien sûr katuzi ko iza kugora nde FC Barcelona. Mugabo uno munsi ni ekipe yaribuze na Faguerde muri defense yabo, umusore wa umunyamaroke. Hakiri kare ku munota wa 17 batakaza experience yarisiga muri Rustondo, aragenda rasoka kabisa, sivyo? Uno munsi ntabwo bari bafise Gerardo Becker yatsinze igitsino kimwe muri match yari ubwo Sociedad yatsinda Barcelona. Igitsino cyabo cyajijwe na Gerardo Becker. No munsi si harari encore une fois meilleur joueur wa équipe bamwitwa Takefusa Kubo. Ni yara nekipe ribuze nk'abakinyi 5-6 batangura mu kibuga. Iyo ekipe yari igwaye, ukaca ukubitako ekipe yaronse karata y'umutuku, ukacuhura na FC Barcelona izi ko Atletico iri imbere, izi ko Real Madrid yatakaje, kandi izi ko wewe Sociedad uri mu migwi yabahagaritse. Bien sûr ni match Barcelona bategerezwa gutsinda avec une démonstration. Mugabo wanashima ko bwanje uburyo match yagenze, uburyo Emmanuel Alguacil byagenze, uburyo equipe yazanye kuri Stade Montjuic, mvango ni vyabashikiye ku monta 10 mvango baronka karata y'umutuku. Ndabona Barcelona bari gutsinda ibindi bitsindo birenga 4. Atletico de Madrid ni ekipe uno munsi mvango no Barcelona Real ziba ziri ngaho, mugabo ekipe ya Atletico de Madrid nimba ko twakwimvira muri Liga Real Madrid na Barcelona dushobora kwimvira ino ekipe ya Pablo Diego Simeone. Batsinze ekipe ya Bilbao ku gatandatu igitsino kimwe ku busa cha Julian Alvarez. Ekipe imeze neza, ifise abakinyi gende yari yatanguye hanze, batanguza Sororov, batanguza Alexander Sorot. Bimwe nanavuga Frike akunagira ikosa ryo gutanguza umugabo witwa Ferran Torres, akamutanguza mu kibuga. Ferran Torres kenshi yatanguye mu kibuga ibice byinshi nta kinatanga, mugabo iyo yinjiye asubiriye Ferran Torres usanga umukinyi mwiza. Niko n'umugabo witwa Pablo Diego Simeone yabikoze muri weekend. Ivyo yaharuye kuri Alexander Sorot ntivyamugende nkuko agize iki yabiharuye. Yatanguje Alexander Sorot twabonye mubi mwino match ya Bilbao, mugabo yinjiza Julian Alvarez aza kubagira iki amuha intsinzi. No kuvuga ko ni ekipe batsinze nako ni Atletico de Madrid batsinze match yari kenewe, encore une fois match ibagumiza envie ya kuruse y'irariga. Eko nuko birumvikana mwijoro muraza kuba mufise akanya gakwiye